Bakunzi b'ikiganiro ncira agace gica kuri radio televiziyo Burundi bwiza mukagishikirizwa na jewe bakanibona Isaac ndabahaye mwiriwe. Kuri uno muhingamo twaramutse dutemberera umuhinga Deo Hakizimana aho twamusanze aho yarari tujanye no kugira ngo atuyagire kubijanye n'ikete rivugwa ari mu bajyanditse ku itariki ya 22 ukwezi k'umunani umwaka w'igihumbi n'amajana 1988. Muri kiganiro cacu turi kumwe kandi n'umuhinga mu vy'akahise akaba yitwa Dr. Eric Ndayisaba. Ariko rero nkuko babivuga nagomba bonyene abari bo manza makanya bidondore. Murakoze. Je ndi Hakizimana Deo uye nifuza ko tuganira nk'umu intellectuel wo mu Burundi yandika ibitabo yabaye umenyesha makuru ntagira ico muza kumbaza kijanye n'akazi nkora muri severe. Murakoze cyane n'abariko baradukurikirana kuri radio televiziyo Burundi bwiza bavyumvise nkuko nari nabivuze ko tuvugana nk'umuhinga nawe naravyivugiye yuko tuza kuvugana nk'umu intellectuel tuza kuvugana nka Deo Hakizimana muzi ari umu commissaire muri severe. Namwe mwo kwidondora abariko baradukurikirana. Murakoze, nitwa Eric Ndayisaba ndumwigisha nkaba n'umushakashatsi muri kahise nanje iryo kete narisomye hanyuma no mu vyigwa sanzwe nkora nigisha harimo ijya myaka ya 1980 twinjira mu myaka 1990 aho Burundi bari ko binjira mu kindi gihe cyo kuva mu mugambo umwe cinjira mu migambo myinshi na demokrasi. Murakoze cyane imbere yuko tubandanya ikiganiro nagomba ndabashimire kubona mwitavye ubutumire bwacu. Nongera kandi kwibutsa abakurikirana ikiganiro ncira agace ko mushobora kugira ico mubajije canke ico muterereye muciye kuri telefone 79 amajana 578 176 canke mukandika kuri WhatsApp amajana 669 amajana 715 amajana 233 murashobora no kwandika ku buhinga ngurukana bumenyi RT Burundi bwiza @gmail.com. Umushinga ntahe Deo mukaba muri n'abahinga twagomba tubabaze kw'iryo kete bivugwa kwa mwebwe muri mu bajyanditse vyo bari vyo. Yemwe nivyo gose cyane uretse ko ndi mu bajyanditse ni jewe nari tanguye kuko ni jewe nanditse manuscrit yaryo mfashijwe n'umugenzi twabana yitwa Audace Nsabimana baba mu Busuwisi. Hanyuma kandi ni jewe nibaza strategy y'ukuri kwiza hose kugira ngo igihe risohotse rishika kuco twashaka nije nayikoze. Murakoze cyane murahejeje guha umuco abariko barakurikira radio televiziyo Burundi bwiza barahejeje kwiyumvira yuko Deo Hakizimana ari mu bayanditse kandi akaba ari nawe yagize na strategy yo kuri kwiragiza kugira rishobore gushika aho bipfuza ko rishika. None muri make mwobwira abariko baradukurikira icatumye iryo kete mujyandika n'ibirimo bikuru muri rusange. Byari bituma bitatu. Icambere nuko twabona ubwicanyi bwo mu ntega marangara uko bwari butanguye n'abari nyuma yavyo bari mu ntwaro zitwara igihugu byasa n'ivyo twaciye mu 1972. Je kubera 1972 nari umusore afise imyaka 18 nari mpeje amashuri y'ubwigisha ibintu byose narabibonye. Hanyuma kubera mu nyuma nagumye kurikirana politike byinshi nari namaze kubitegera nari nategereye yuko biriko biraba mu ntega na marangara inyuma y'uruhagarara rwari rwabaye mu mashuri mu misozi ukabona abavyirukamwe cyane nabatwara igihugu mu ma province mu makomine mu mashure muri leta avuga nti ivyo bintu tutabigarukirije hakirika tutabidenoje hakirikare bizobihonya bwoko nta kibuza. Icya kabiri naco twashaka yuko ubwo bwicanyi byinshi butabandanya mugabo kandi yuko cette fois-ci haba imigambi itomoye irashe kugira ngo ntibizosubire kuba muri kazoza. Icya gatatu twagomba yuko abatwara bamenya ko twebwe tudapfa kuvyamiriza gusa yuko kandi dufise n'ama proposition
n'ivyiyumviro birashe byofasha igihugu kogorora. None bikuru biri muri urwo rwandiko byo bari ibihe? Bikuru byari uko bwa mbere abategetsi bahagarika ubwicanyi, hanyuma ntibasubire kubandanya batoteza abantu babapfunga kandi bigaragara yuko bafungiye ubusa. Icya gatatu, umukuru w'igihugu icyo gihe twaramusabye tuti indwi ntihere kuva itariki 22 gushika 29 ntihere hatabaye igenwa ry'abarundi b'incabwenge bakunda igihugu baje hamwe biga ikibazo c'abahutu n'abatutsi bagitorera umuti. Ikindi cya gatatu twashaka twavuga tuti batubwira yuko abahutu ari bona nyamwishi mu gihugu. Ni rero ko bibavyo bitabavyo nivyo bivugwa kuva abazungu baza kudutwara. Ubu rero dushaka yuko bobone abo bantu boboneka abahutu bakaronka ikibanza mu nzego za leta, ko siko byari bimeze nko mu gisoda. Ibyo nta abatabizi nibabimenye, cyari gisoda n'ukuri kidacanze na gatoya. None mubona intumbero mwari mufise mu kwandika iyo kete mwarayishitseko? Byose twarabishitseko, kandi si twe twabishitseko gusa, twabifashijwe n'abagenzi, twabifashijwemo n'abagenzi abatabizi. Kandi ndababarire yuko muri yandwi navuga itariki 27 ku gihugu cyo gahaye baramuhamagaye muri Kongo ibadorite. President Mobutu niwe yabazwa amajambo agenga aka karere kose, abazungu niwe bacako. Baramuhamagaye ibadorite bamubwira bati bijya bintu twumvise bandi abantu bo banditse mu ikete aturabiza ati ndabizi, none ubibona gute? Aca yongera ati bijya n'ivyo makunga agomba yuko ukorerako. Hanyuma mwarabonye yuko nta mwanya waheze yaciye no leta nshasha, mugabo ubwicanyi bwari bwahagaze. Ikete ryasohotse najyanise itariki 22 turifotora itariki 23 bararisinya, jewe nshangenda mu bindi. Hanyuma ku mugoroba uwa mbere nashaka arironka ararironka acarishikirizaho nifuza. Bukeye itariki 24 hari kuwa gatatu niho kopi original twari twabikiye umukuru w'igihugu Buyoya, niho twari narishira jewe nyene to na Audace, no twagenda na taxi tushira kuri Gerite hajya yakorera kuri presidence. Icyo biramushikira, ubwicanyi bwaciye buhagarara, ntawe basubiriye gupfunga, niho mu nyuma bumva baciye bamutumako. Murakoze cyane bakunzi b'ikiganiro ncira agace. Nagoma ndabibutse ko mu ijambo rya nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka mu birori byo kwibuka umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi, ko yashikirije yuko abo bantu banditse iryo kete ari intwari. Rero nyakubahwa Deo Hakizimana, natwe twagomba tubakeze kuri ico cubahiro umwihaye, mbere n'igihugu cy'u Burundi kikaba kibishima, kuko iryo zina ryuko muri intwari mwahawe na nyine cubahiro umukuru w'u Burundi ni izina ridahabwa bose, rihabwa abantu bafise ikintu bakoze bakitanga, mbere bakakemera no kugomba kuhasiga ubuzima bwabo kugira bacungura abantu benshi. Nagoma ndibutsa abadukurikirana ko mubandanya muronka amakuru ashiki n'ibiganiro bica kuri radio televiziyo Burundi bwiza, mukore mwiyabonesheje ku makonte Twitter, Facebook, Instagram na YouTube ya radio televiziyo Burundi bwiza. Murashobora no kuyasangiza abagenzi n'inshuti muciye kuri partage. Abariko baradukurikirana nagoma ndabibutse kandi ko mu batumire mfise harimo na Dr Ndayisaba Eric, akaba ari umugisha wa kaminuza, akaba umuhinga n'umushakashatsi mu bijanye n'akahise ku Burundi. Nyakubahwa Dr, mwebwe nk'abahinga n'abashakashatsi, iryo kete murivuga ko iki? Iri kete novuga yuko ryagize akamaro kanini cyane muri kahise k'igihugu. Twova kuri wa mugani w'ikirundo uvuga ngo burya ibuye riserutse ntiba ricisha isuka. Bumva ryaje mu gihe ryari rikenewe. Iri kete mu Kifaransa bagise lettre ouverte, bavuga ryari rya mbere mu gihugu cy'u Burundi handikwa ikintu cyitwa lettre ouverte. Lettre ouverte no vuga ndanditse kete, ndagyandikiye umukuru, ibirimwo bishobora gusomwa n'abandi bantu. Iri kete rero urona hari harabaye ubwicanyi, bamwe mbere bavuga ko ari na genocide 72, aho une génération de Hutu
yishwe na leta urone no mu myaka mikeya iheze 88 birasubiriye abantu biko barahwera niko barafatwa rero kubona hari abantu bubahutse bakandika kandi batinyegeje si tract niki umuntu yandika ntasinya gata ariko barandika baravuga ati twebwe ivyo dushikiriza nibi kandi ntidushikira turafise ivyo dusaba hanyuma bagasinya bakarishikiriza batanyegeye ivyo bintu ni ibintu bikomeye cyane urabona byatumye ico kibazo cy'u Burundi kimenyekana ire isikete ryasomwe nuwo yarigenewe irakwiragira amakungu aramenye ikibazo kiri kubera mu Burundi muti none ni gute mu gifaransa cyo kwita impact kuri avenir igihugu urazi yuko niho ubutegetsi bwa buyo bwashize bukiyumvira buti mbega none kibazo cotorega umuti gute nihajyamwe haba nka gouvernement d'unité nationale abahutu barinjira muri leta baragira ati 50% abahutu 50% abatutsi umenye yuko muri scam ariho bacu batangura kwakira abakandida officier b'abahutu nuvuga rero hariho akaryango canke akadirisha kiyuguruye kuri avenir politique y'igihugu hanyuma haza kuza bya commission de l'unité nationale haza kuza ivyo kwiga constitution ya multipartisme vuba imigambwe myinshi mugabo hariho gutangura gutegura terre gutegura ingene iyo uko rubuga rwa demokrasi rw'imigambwe myinshi rw'ivyimbiro vyinshi bikaba rwatanguye kiya kibazo gitanguye kuvugwa abantu bakavuga ati ikibazo ntaho caroye kubera hari acigiye kinini bavuga development rihare ainsi de suite bakora abantu bibaza bati nitwavuga development ivyo bwoko bizohagarara mugabo rero babona ati 88 bwabo ni ikibazo ntaho caroye niho rero baca bavuga hajya abarundi bavuga bati ikibazo tukicare cyari tugihagurukire kubera kirahari. Bakunzi b'ikiganiro Ciragace nagomba nsubire ndabibutse ko uno munsi radio televiziyo Burundi bwiza yagendeye umushinga ntahe mbese akaba n'intwari Deo Hagizimana kandi mu batumire twaronse muri kino kiganiro kivuga ku bijanye n'ikete ryo kwitariki ya 22 ukwezi k'umunani mwaka w'igihumbi 1988 harimwo na Dr Eric Ndayisaba akaba ari umwigisha wa kaminuza akaba ari n'umuhinga n'umushakashatsi mu bijanye n'akahise ku Burundi. Mushinga ntahe biravugwa yuko mu banditse bagatera n'umukono kw'iryo kete harimo abakenyezi ivyo bari byo abateye igikumu kuri iryo kete ni babiri mugabo badufashije kugirikora barenga batanu kandi baragize uruhara je ntashobora kukubwira n'umuntu ko bagize ibintu bikomeye cyane mu batanze iryo kete mu batanze amakuru hariho nk'uwavuye Ingozi ari saa 8 ashika ino saa 9:30 hanyuma kubera atagomba ko bamenye iyo yamye aca asubira inyuma buno nyene Sizere yari Ngozi uwo yaragize iki uruhara rukomeye cyane mugabo ntiyasinye twaramubujije. Uravye ubwo butwari abo bakenyezi banditse mu ico gihe kw'iryo kete mwanditse kandi muzi yuko mushobora kuhasiga ubuzima ariko mukemera kwitanga kugira ngo Uburundi bukire nikihe cigwa wakuyemwo kandi niye mpanuro uha abakenyezi ufatiye kuri ubwo butwari abo bakenyezi berekanye bo nyene baravyivugira bavuga ngo turashoboye igisigaye rero nuko communauté ibareka nyene koko bagashobora. Murakoze cyane mu gihe umuhinga Dr Eric Ndayisaba yafata ijambo yavuze yuko bikenewe kw'iryo kete ryo hindurwa mu Kirundi kugira ngo n'abadashoboye kuba bumva ururimi rw'igifaransa bashobore kumenya ibirimwo kandi vyorohe kugigisha kugira ngo mu cigwa cyo gukunda igihugu mu mashure bazohore bagigisha n'abana bakiri bato bashobore kumenya ibivugwamwo bibafashe gukomeza ubutwari muri bo n'umutima wo gukunda igihugu. Ico ciyumviro ciwe mwe mucumva gute nikihe cigwa kibasigiye? Ico ciyumviro turagifise kuko kirarashe kandi ndashobora kwemerera ariko baratumviza yuko je kubinyerekeye nzogira ibishoboka byose kugira ngo imbere yuko amezi 2 cyangwa 3 au plus tard ahera irikete rizoba riri mu Kirundi tuzorishirisha no mu Congereza no mu zindi ndimi nk'igiswahili.
radio televiziyo Burundi bwiza irabakengurukiye kuri uwo muhango mwiza mutwemereye wuko irikete mu minsi iza abadukurikirana bazoyumva riri mu Kirundi n'abatumva Kirundi bagashobora kuronka kopi yaryo y'icongereza. Imbere yuko turangiza nagomba ndababaze muhinga Dr. Eric Ndayisaba, mwebwe kuri ico mwari mwasavye yuko ryoja mu Kirundi akaba ahejeje kubitwemerera, mwe muvyakiriye gute? Ni ciyumviro natanze ndavye ndiko ndarisoma nta cigiye kinini yandarimenye n'impingige ariko ngira ivyigwa vya doctorat sikera cyane nuvuga hari abandi benshi batarize abanyeshuri umunyeshuri yo kwiga gaheza ntarimenye ko ryabayeho ntamenye mbege yo tuvuze gouvernement d'unité nationale yavuye hehe nuvuga ni ibintu byinshi bikeneye kumenywa rero numva yuko cyo ikintu ciza hanyuma akagira n'intambwe yuko hogera igihe nko muri ivyigwa byo gukundisha igihugu boba byigwa iri gusa hakaba n'ibindi bantu bagiye bakora hari bakuri intwaro ya cami haba kurondera kwikukira haba kurondera intwaro rusangi abantu bakavugwa kugira ngo babe urufatiro kubu no muri kazoza cyo bicumviro cyiza cyane kugira ngo ururimi rwacu nabwo ruronka kanovera kuko urabona turiga tukiga kahise tukakiga mu gifaransa naho ubona niyo turiko turagomba gusigura ikirundi usanga utakigoye basanga ari amajambo utaronka neza atanyaruka mugabo iyo haba hari ibintu bikomakomeye byaranze kahise kacu bya biri mu kirundi navyo byofasha ni nakajyo ko kuryohora no kunobora ikirundi cyacu gifatanye n'ubu buhinga bwa kahise ubuhinga bw'inyandiko. Nagomba nibusaba ariko baradukurikirana ko bafise ico babaza kuri iryo kete bo kwandika kuri WhatsApp 69 canke bakandika ku buhinga ngurukana bumenyi RT Burundi bwiza aho @gmail.com kugira ngo radio yanyu ibafashe gushikira iyo ntwari Deo Hakizimana ari mu banditse iryo kete ikabafasha kugira ngo ibaronderere umuco kugi kibazo mwaba mufise. Mu kurangiza nagomba ndabashimire ko mwaduhaye akakanya mwari mufise ibikorwa byinshi mwari kurangura muri uyu mwanya mukemera yuko muza kutuyagira kuri iryo kete natwe kugira ngo dushobore kurishikiriza abarundi n'amakungu bamenye ivya akahise k'igihugu bamenye naho amahoro dufise uno munsi ya uko byagenze kugira ngo ashobore kuboneka n'inkomoko y'ujya munsi w'ubumwe bw'abarundi. Nagomba ndabashimire namwe mwigisha wa kaminuza ko mwitavye ubutumire bwacu mwategerezwa kwa muri mu yandi mabanga mukaba mwagize ico mushikiriza mbere mukaba mwatanze n'intererano yatumye baca batwemerera yuko iryo kete ryohindurwa mu Kirundi kugira n'izindi ndimi ko bashobore gushikira abantu benshi cyane. Murakoze nagomba ndabashimire nongera nibutsa bariko baradukurikirana ku ikiganiro bashobora kucumviriza baciye kuri konte za radio televiziyo Burundi bwiza za YouTube, Twitter, Instagram na Facebook. Nagomba ndabashimira mugiraho muba mwubahwe mugire amahoro n'amahonda murakoze.